ukunda kukumbura kenshi yuje? Iyo nje mu Burundi wana igihugu cy'iwanyu bari cy'iwanyu, ibyo kumbura ni byinshi. Ukumbura kubona umuji ukuntu usa, uko umeze, ugakumbura n'ibintu bijanye n'ibifungurwa. Yego urumva kugira uzoronke akagasoma kiko ngaha biragoye ahandi, abari aha nyene gusa agatoki ko ngaha kararyoshe cyane, ibintu nk'ivyo byose. Donc ukumbura isamaki n'agatoki nitwo tuntu twonyene kumbura? Oya sivyo byonyene, ariko reka ngeze ngaho nyene. Urubi by'abakumbuye mu Burundi habona gute? Ni giki ko busanga carahindutse? Ikintu mbona kiguma gihinduka mu Burundi cyane cyane ni ibintu vyerekeye inyubako ziguma ziduga. Yego naragiye ahantu ndatakara, ndavuga nti sinzi ko byonshikira. Byerekana yuko hari inyubako nyinshi ziguma ziduga umwanya wose, baguma amakartie mashasha guma yubakwa. Yego nico kintu mvuga cyane cyane gishasha mbona kihari muri kino gihugu. Turakunda kubona ukunda kuza mu Burundi nyuma y'amezi 3 kagaruka amezi 2 uyiturugarutse mu biki, ni giki kikuzanye? Icyari kije kinzanye hanini ni ikintu cyitwa Oktoberfest. Ibiteramo byari byateguwe bimara iminsi 3 yikurikiranya, akaba itariki 4 z'uku kwezi kw'icumi 5 na 6 yari kwa 5 kwa 6 no kwa Mungu. Nivyo byari byanzanye hanini. Yego twarakubonye muri Safari Gate muri Pool Paris, wari muri organisation, bavuga ko mu DJ. Kuri wewe wabibonye gute, wabyakire gute baguhamagaye? Ego navyakiriye neza cyane, byerekana yuko ibikorwa umuntu bari kwarakora ari byiza, kuko burya utumwa ko cyangwa amagagwa ari uko ibintu biba bihagaze neza. Bitameze neza nta nukuraba, urumva ni ikintu gishemeye kiryoshe kumva. Ego kuri uwo munsi nyene wacugenda muri Archipel kuvuzayo mugahura n'aba DJ. Kuri we muhuri hamwe n'aba DJ wimva gute muri ko murakora umuziki? Numva neza na cyane urwego washitse ko DJ mu Burundi ni urwego rushemeye. Burya bavuga ngo ikibano kirakengereza, aba DJ mu Burundi bageze heza. Hari nkumbure abatabibona, ariko ni ibintu byiza, surtout cyane au niveau technique, cyo twita technique. Donc ingene bakina n'ivyuma mbona bageze ahantu heza, byaranezeye cyane. Rero yuko urakorana n'abantu biwanyu mu gihugu cy'iwanyu ukana bateye imbere, biranezereza cyane gose. Yego iyo mu Bwongereza urubuza imiziki y'abarundi, uri mu biboate aho ukorera nyene, iyo ufugije umuziki muri bajya bazungu mukorana muba muri kumwe, bavyakira gute iyo ugacishijemo? Ndagacishamwo, ariko burya sishaka kumara umwanya muri ndawuvuza umuziki w'u Burundi kuko ntiba bawuzi. Aribyo ngoma mvuga nti tugerageze muri umuziki w'u Burundi turanyira tuwuteze imbere. Kuteza imbere si kuja kuvuza gusa muri boîte. Burya abavuza muri muziki muri boîte babavuza ibintu biba biriko biraca ku masanamu, ku mateleviziyo n'ahandi, ku ma réseaux sociaux, umva nka za Facebook, za Instagram, eka n'ahandi, vyerekana yuko abantu baba bazi indirimbo uri kuravuza. Ico rero nico gifasha, naco gitwara namye mpanura n'abandi mu bindi biganiro nagize nti abarimvye mu Burundi mugerageze mushikana indirimbo zanyu kure, aho muzamura ziposta mu bintu bitandukanye, hanyuma n'aba DJ nyene bakagerageza kuzivuza. Rero ndazivuza rimwe na rimwe nkacishamwo, ugasanga barayikunze, ariko akifuza yuko yari kuba ari indirimbo bazi, byari kuba byiza kurusha. Niyo ndirimbo ubona kenshi bakunda bamenya indirimbo y'umurundi wari we wese? Muri kino gihe ntababesha indirimbo, sinumva ko ari indirimbo ari igisohoka, ariko indirimbo ya bidatetwa ikibaju ni indirimbo sinzi, ni indirimbo izwi cyane, abantu bakira neza gose, ariko n'inzindurageze nyine ugacishamwo. Yego ugerageje kuraba umuziki w'u Burundi nkaho umaze kutembera mu bihugu bitandukanye, habuziki kugira umuziki w'u Burundi be internationale ujabuka imbibe, kuri wewe ubibona gute? Icambere na mbere nuko namye mvuga no mu bindi biganiro nti urukundo nico gikenewe cambere. Urukundo bisigura yuko abantu bariko bara umuririmbyi aririmbye indirimbo akayisohora, n'abandi baririmbyi nibayije ko bayipartage. Rega ibintu byo gupartage ubu nivyo sigaye bihari. Haro n'abaririmbyi ngaha mu Burundi ugasanga n'umuririmbyi ariko ugasanga nta Instagram afise, nta Facebook afise, ugasanga ari isohora indirimbo ikaja ngaho gusa.
ivyo ntibikwiye no kugerageza kuja mu byo mu Instagram n'ibiki byose les réseaux sociaux nizo zisigaye zijana ibintu zikabishikana kure gose n'ahandi urindire ko muri indirimbo ivugwa ku radio gusa ngaha cyangwa kuri televiziyo gusa ntibikwiye urumva nico kintu gikenewe cyane hanyuma abantu bakundana bafatane mu nda uno munsi nimba aksa aso indirimbo DJ Chento ashobore kuyipartager akasha kuri miro yiwe akayerekana nimba afite abantu benshi bankurikira abantu baba bakubonye wowe nawe ari abantu biwawe ufise je ntafise naho yo bari bake ariko bajya bakenya harabo abo arabi wawe atarabi wanje no kuva ko twese dushize hamwe bajya abantu bose bakora bona ivyo bikorwa baba babaye benshi abo benshi nibo bashikana rero iyo ndirimbo hanze nabonye rero reka dufashanye ego hamwe bwa DJ iyo mugiye hamwe muravuga ati reka dukora uku kugira tuzamura umuziki w'u Burundi abarimbyi mu bavyure iyo muri hamwe mubikora gute iyo muri hamwe ni question yuko ya uvuga tuko turakora kuri uwo munsi cyane mukabati dufise n'amakatu dukore gute kugira ngo umuziki tuwuduze basi muri ico gihe ni question yuko abaririmbyi aba DJ batandukanye je ndose ikintu nkagipartager n'undi mu DJ nico kintu coroshe urumva urakimuha nawe akakibona kuko no munsi ndashaka kumenya indirimbo imbere ko ayimenya wewe urumva muri ico gihe tubimenye twese ayivugije naje nkayivuza umva tuyivugije ahantu hatandukanye umva tuko turapropage tuko turayishira hanze kurusha yego twarakubonye uheruka wari kurafasha MB data Aimable Tayaya ijya project zobandanya canke mwarahagaritse mu bintu byo vyerekeye byo kuririmbana n'abantu urumva kenshi iyo urimbanye n'uyu no munsi wiyumvira uzokurikira bambere twatangwe na Aimable Tayaya ubwa kabiri Aimable Tayaya yagumyemo ariko cyo dukorana MB data nawe nyene urumva bisigura yuko nahakurikira umuntu ashaka kwiyumvira uwundi ariko kuri ubu tuko turavugana iki gihe nta mfise mu mutwe ariko ni ibintu bizoza kubyimana tugerageje kuraba hagati y'abaririmbyi n'abandi ugasanga nka example nka Fizo ariko ara postinga bijya bintu atuka ama media abwira journaliste nka kuri wewe ubibona gute nka media uyiha akahe gaciro jewe n'ivyo bintu vya Fizo ntabyo ndumva ntabyo urabona oya ntabyo ndabona ntabyo ndumva ariko ico nzi ku bwanje nuko media ni media nyene urumva ni ikintu gishikana ibintu kure urumva kuri je media ndayiha ikibanza kinini gose nkanayisonera cyane kuko urumva tudafise media ntacyo twokora kuko je kugira ibikorwa byanje bimenyekane iyo media itahari biragoye urumva ni mwebwe mushikana ibikorwa byacu kure ibyo tuko turakora surtout ari vyiza urumva muradushikana kure aho ntoshika uno musaho nicaye ngaha muri inzu ndashobora kuba nicariye muri inzu yanje ariko ibikorwa byanje bikaba biko bivugwa mu ntara ya Bururi mu ntara ya Hehe eka no hanze urumva media rero ni ikintu kuri jewe ni ikintu gikomeye sinzi mu Burundi uko bifatwa sinzi aho bigeze neza na neza ariko ico nzi nuko media irakubaka cyangwa gusambura je nivyo nzi hanyuma ivyafizo navyo kandi nivyo nzi nukuri sinzi mbe yagize ama post wabona oya nukuri navyo ndabona urumva navyo yabonye kurande gwa DJ Chento nizihe projet uzanye umwaka tukwitega kwiki nko mu DJ ugomba kuzamura umuziki w'u Burundi no mwaka rega twatanga muri amezi umuntu mwaka twatanga kubikora tukwitega cyane October Fest yamaze guhera pool party iraje kandi azoba ari ikintu kinini cyane ko navyumvise kizoba kifata n'abantu barenga ku gihumbi canke ku ico gihumbi sinzi exactement ariko urumva n'abantu benshi ni kubindi navyo bisigaye bano mwaka ugira uhera hasigaye amezi ntabiri kugira umwaka uhera sindamenye ibizobo imbere ko umwaka uhera ariko hagize ibiba jemba ndindire ko bantumako hari ikintu kibaye nkatumwako ico kintu kibaye sinzoreka kuvyitaba igihugu n'icanje
no Burundi n'igihugu canje kabisa ndagikunda cyane urumva nzondi nga nkawe gumufata alero turugaruka ugira uku akanoti gahagaze neza ntibizaba bisaba kukugora urumva ako kanoti ukabaza abantumye ko niho wobaza uti akanoti gahagaze neza kugira ntibikuvuna yuko umugira ugenda ugaruka ingendo ziravuna ariko ku kintu ukunda bakagumye bagumako sivyo ono umugani w'ikirundi namanye nzi ntashaka kwibagira akagumye bagumako urumva rero ari ikintu ciza kiryoshe uremera ukakivunikira wowe nta kibazo uri tayari nyene uza yego ayo masaha mu ndege urayemera ukayamaramwo ariko iyo uzi ko ugiye mu kintu kiryoshe ntavyo iyo ubwo buruhe n'ubwumva cane oya murumva DJ Chento yuko akagumye bagumako DJ Chento ndagushimira nizeye ko n'ubushize cyangwa n'ubugaruka nizeye ko naso gutumira uzonyitaba yego cyane ahubwo nje nabashimira nko navuze ibintu byiza bituma abantu bamenyekana ibikorwa byabo bimenyekana kumenyekana mfise ahari akiyongereko naco gituma naje nabashimira cyane nkavuga nti Black TV mugende mugire subscribe nyinshi cyane gose muduze kabisa imenyekana ishike kure cyane gose njewe DJ Chento from the UK ndabasabye abantu bose subscribe kuri Black TV abakunzi ba Black TV aho baza gusanga ivandeza aho zoja kuvuza abakunzi ba Black TV nzoba kuri wa gatanu nzoba ndi kuri Kiki Night Club niho nzoba ndiko ndakora ibyo menyereye gukora karibu cyane murumbi yazo bari niwe azoba hiyahibere urakoze cyane DJ Chento murakoze namwe tutibagiye pool party itariki 26 kuri Safari Gate nimuzokwibagire muza muri benshi cyane gose azoba yahibereye cyane urumva ni DJ Chento mwari kumwe nanje Axa irakoze comment turi kumwe na Kamaro gira subscribe ugena commentaire ciao nawo ubutaha